Turabaramukije mu mwese mukurikirana ibiganiro vya Yaga Nawe TV, twizera yuko mumeze neza cyane, tunabana ikaze mu kiganiro cyacu nk'iki kuno munsi wa gatatu igenekerezo n'irya 11 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2026. Makuru yacu inkino tubafitiye vyinshi, tubaza kuba tuyahera muri UEFA Champions League, turabe uko inkino zaraye zigenze mu nkino za mbere zo muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma. Izindi nkino zikaba ziza kuba zibandanya kuri no munsi, turaza kuba tuzicamwo turabe izabaye ndetse n'izitegekanijwe kuri no munsi wa gatatu, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye ariko aravuga inyuma y'ibibuga. Rero ni musangwe ikaze muri kino kiganiro cacu. Ku munsi w'ejo wa kabiri tuje kuba turangiza nuko hariko haraba inkino za mbere zo muri kimwe cy'umunani gishira icanyuma. Mu nkino z'ibanje nkese mu nkino za mbere nuko umugwi wa Galatasaray waje kuba wakira umugwi wa Liverpool hakiri kare igihe cy'isaha 1:45 biza kuba birangira umugwi wa Galatasaray uje kuba utsinda umugwi wa Liverpool igitsindo kimwe kubusa, nayo umugwi wa Atletico Madrid za kuba utsinda umugwi wa Tottenham Hotspur ibitsindo bigera kuri 5-2. Ni Atalanta Bergamo nayo yaje kubitsindwa n'umugwi wa Bayern Munich ibitsindo bigera kuri 6-1, nayo umugwi wa FC Barcelona za kubunganya n'umugwi wa Newcastle United. Muri no rukino rero umugwi wa Barcelona uri kurakina n'umugwi wa Newcastle United. Barcelona tari ifise uwitwa Kunde Balde bari mu mvune, ariko kandi ni FC Barcelona murako yaje kuba ihatakariza umusore wabo akiri muto azwi kw'izina rya Marc Bernal, yaje kubasohoka nawe nyene agize ikibazo c'imvune. Rero ni FC Barcelona nako n'urukino rutari rworoshe ku mpande zose, waje kuba runarangira igice ca mbere ari ubusa ku bundi, ariko mu minota ya nyuma umugwi wa Newcastle United za kuronka igitsindo ca mbere, ariko Barcelona nayo mu minota ya nyuma y'inyongera iza kubironka penalty kw'ikosa ryari rikorewe uwitwa Dani Olmo, biza kuba bituma uwitwa Yamara atera penalty maze za kuba yinjira. Urukino rero za kuba rurangira ari igitsindo kimwe ku kindi, twavuga ko ari intambwe nziza ku ruhande rwa FC Barcelona kuba washoboye kunganiriza hanze, mu gihe urukino rwo gusubiriza ruzobera muhira kuri Spotify Camp Nou imbere y'abakunzi babo. Ariko kandi n'uwitwa Harvey Barnes n'umukinyi wa Newcastle United nawe yaje kuba atogwa nka homme du match nse umukinyi yaranze runo rukino. Mu rukino rwahuje umugwi wa Galatasaray ndetse na Liverpool uwitwa Mario Lemina uno mukinyi wo hagati w'umunya Gabo asanzwe akinira umugwi wa Galatasaray waje kuba atogwa nk'umukinyi mwiza yaranze urukino, mu gihe mu rukino rwahuje umugwi wa Bayern Dominique ndetse n'umugwi wa Atalanta Bergamo nuko uwitwa Michael Olise nawe yaje kuba atogwa nk'umukinyi yaranze urukino. Ariko kandi mu rukino rwariko ruhuza umugwi wa Atletico Madrid wakira kuri Riyad Metropolitano umugwi wa Tottenham Hotspur uwitwa Juliano Alvarez nawe yaje kuba atogwa nk'umukinyi yaranze urukino. Ni Tottenham nayibona vy'ukuri itaje kuba yorohereza uno mugwi wa Tottenham Hotspur ufatirana mu bibazo urimo. Equipe ya Tottenham vy'ukuri ubona ko iri mu bibazo vyinshi cyane, ubona biri muri uno mugwi. Ni equipe ubona ko itaratsinda kuva uno mwaka wa 2026 utangura, na cyane cyane mu higanwa ryabo ya Premier League. Ariko kandi ni equipe ubona ko inafise n'imvune nyinshi, rero kuba Atletico yaje igatsinda ibitsindo bigera kuri 5-2 mu mugwi wa Tottenham nta gitangaza kirimwo, ahubwo iyo umugwi wa Atletico Madrid uza kunanirwa ku bakinyi ufise ukananirwa gutsinda umugwi wa Tottenham, niho tuvuga ko vyari kuba ari nk'igitangaza. Ariko kandi nakazi keza ku ruhande rwitwa Diego Simeone ndetse n'abasore biwe, n'intambwe ya mbere bateye yo kugira ngo bashike muri kimwe ca kane gishira icanyuma, kuko ibitsindo bigera kuri 5-2 nivyo bazigamye. Ibitsindo bitatu si weekend, ibitsindo vyinshi, na cyane cyane ku mugwi nka Atletico Madrid uzi cyane cyane ibijanye no kuzibira iyo wasohotse utari muhira. Rero ni equipe ya Atletico Madrid ngaha novuga ko yamaze no kuba ikatisha itike gukina kimwe ca kane gishira icanyuma, nubwo mu biharuro bigikunda, ariko tugerageje kuravyo ko ni equipe ya Atletico Madrid ku bitsindo bitatu bigoye ko ushobora kuyigomborana bino bitsindo vyose. Ariko kandi ni ku rundi ruhande umugwi wa Bayern Munich nawo twavuga ko wakoze ico waterezwa gukora mu gutsinda umugwi wa Atalanta Bergamo ibitsindo bigera kuri 6-1. Nawo nyene n'umugwi vy'ukuri tubona ko atagihindutse, n'umugwi wamaze kubukatisha itike yo gukina kimwe ca kane gishira icanyuma nk'ibice bigera kuri 90
n'icenda kwijana. Ekipe ya Bayern Dominique nayo ibona ko yamaze kuba igera muri kimwe gishira muri kimwe ca kane gishira icanyuma. Mu nkino zitegekanijwe kuri uno munsi wa gatatu nuko ekipe ya Real Madrid ari no gurukino rwitezwe n'abatari bake cyane. N'urukino ruzohuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa Manchester City. Ekipe rero ya Real Madrid igiye kuba yakira umugwi wa Manchester City ku munsi w'igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ekipe ya Real Madrid iriko iravugwamo imvune nyinshi zigiye zitandukanye. Uwa mbere n'uwitwa Alvaro Carreras, vyamaze ko bimenyekana ko yagize ikibazo c'uburuhe, afise uburuhe bwinshi, vyaje kuba bituma abaganga batangaza nyuma yo gukorerwa ibipimo yuko inondwi atagiye kubaboneka mu rukino rugiye kuba ruhuzana cyane cyane mu Manchester City ndetse na Real Madrid kuri no munsi wa gatatu. Uno mukinyi Alvaro Carreras ho aza kuba ariko kandi so wenyene ni n'uwitwa Kylian Mbappe, nawe nyene ntazo kuba aboneka mu rukino ruza kuba ruhuza no munsi mu Manchester City ndetse na Real Madrid. Ariko we ubona ko yamaze kuba anagaruka mu myimenyerezo, bakaba bizeye yuko mu rukino rwo gusubiriza uwitwa Kylian Mbappe azoba ari kumwe n'umugwi wa Real Madrid kuri Etihad Stadium. Ariko kandi n'indi nkuru itari nziza nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru The Athletic kimenyesha yuko uwitwa Jude Bellingham vyitezwe yuko nawe kuba asiba urukino guno munsi, ariko nawe nyene vyaje kuba bimenyekana yuko no mu rukino rwo gusubiriza uno musore Bellingham atazoba ari hari. Tuvuga ko n'uruhombo rudasanzwe na cyane cyane kuri uno mugwi wa Real Madrid. Indi nkuru kiravugwa ni yuwitwa Rodrigo Goez muri uno mugwi wa Real Madrid, nuko no musore nyuma yo kuba agize ikibazo c'imvune ikomeye cyane, yamaze kuba abagwa kandi ibagwa giyo rikaba ryaje kuba rigenda neza, ariko mwarumvise yuko agiye kuba mara hafi amezi agera ku 10 atari karaboneka mu kibuga canke se atariko arakina. Rero n'ukurinda twara nimba ekipe ya Real Madrid zoshobora kuba yikura imbere y'umugwi wa Manchester City, igashobora kuba iharonkera intsinzi imbere y'abakunzi babo kuri Santiago Bernabeu. Ikinyamakuru AS naco gitumenyesha yuko umugwi wa Real Madrid ngubona ko ugutsinda umugwi wa Manchester City bizoca ku musore wabo Vinicius Junior. Rero ekipe ya Real Madrid ubona ko ivyizere vyabo vyose vyo gutsinda umugwi wa Manchester City babishize kuri no musore Vinicius Junior, nkuko bitangazwa na kino kinyamakuru AS gikorera i Madrid, gisanze kinegamiye cyane no mugwi wa Real Madrid. Ariko vyukuri ni ibintu bigoye cyane kubona ekipe nka Real Madrid ishira ku bitugu vyayo vyose no musore ari we Vinicius Junior kugira ngo bashobore kuba batsinda umugwi wa Manchester City, umwe mu migwi ufise abakinyi bakomakomeye kandi beza. Turaza no kuba tubigarukaho turaba ico witwa Federico Valverde yaje kuba bavuga ko mugabo rero umugwi wa Real Madrid kwizera yuko intsinzi yabo kuri Manchester City bazoyihabwa n'uwitwa Vinicius Junior biragoye vy'ukuri mugabo no kurindira tukazoraba tukaza kuba turaba iminota 90 y'urukino ico izovamo. Mu kiganiro n'abanyamakuru baje kuba bakora uwitwa Alvaro Arbeloa yaje kubagira ico ashikirize kubijanye n'urukino rwa Real Madrid ndetse na Manchester City, aho mu nyamakuru mwajije ati nimba vy'ukuri babona ko Real Madrid yo iri favori cyangwa se iri hejuru kubijanye no kuronka amahirwe yo gutsinda runo rukino batsinda umugwi wa Manchester City. Uwitwa Alvaro Arbeloa yaje kuba avuga ati ni Real, ati mwese murabizi dushobora gukora ibitandukanye n'ivyo abantu bari biteze. Ati rero ekipe ya Manchester City nivyo ni ekipe nziza, ekipe ikomeye, bafise umumenyereza mwiza n'abakinyi beza, atariko tuzoraba ivyo dukora bishoboka vyose kugira ngo dutsinde runo rukino. Ati ni Real Madrid. Ariko kandi n'uwitwa Federico Valverde bari kumwe mu kiganiro n'abanyamakuru, bari bajanye n'uwitwa Valverde akaba nawe kizigenza ahari muri no miss mu Real Madrid na cyane mu bakinyi batangura mu kibuga, kuko uwitwa Dani Carvajal atakironka umwanya muremure wo gukina igitambara kicambara uwitwa Federico Valverde. Nawe nyene yagize avuga kubijanye na cyane n'umukinyi Antonio Semenyo, aravuga ko ari umukinyi mwiza vy'ukuri ekipe ya Manchester City kandi ari ekipe nziza y'igitangaza, ifise umunyegori kuva ku munyegori gushika imbere ku busatirizi, ifise abakinyi beza. Atariko tuzogerageza gukora ibishoboka vyose kugira ngo turabe ko twotahukana intsinzi imbere
y'abakunzi bacu. Iyindi nkuru twababwira imbere ko tuva mu gihugu ca Espagne nuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA ryamaze kuba ritanga uruhusha ku kibuga Spotify Camp Nou ko kigiye kuba cakira abantu bagera ku bihumbi 62. Nico kibuga vy'ukuri ubona ko ari kinini cyane mu gifiswe n'imigwi. Ku zindi nkino zitegekanijwe kuri uno munsi nuko ekipe ya Bayer 04 Leverkusen izoba iriko irakira umugwi wa Arsenal igihe cy'isaha 1 z'ijoro n'iminota igera kuri 45, nayo umugwi wa Bodo Glimt nawo uzokwakira umugwi wa Sporting Club de Portugal. Paris Saint-Germain match izo bikomeye choke ikomeye izokina n'umugwi wa Chelsea de Brozari Parc de Prince igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Nayo nkuko twababwiye ekipe ya Real Madrid nayo izokwakira umugwi wa Manchester City. Rero izo nizo nkino zitegekanijwe muri UEFA Champions League. Kuyandi makuru twababwira nuko ikibuga Spotify Camp Nou cy'umugwi wa FC Barcelona cyamaze kuba gihabwa uruhusha rwo kuzokwakira abantu bagera ku bihumbi 62 nyuma yuko bari baje kuba bankigwa mu ntumbero yuko hari ibintu bikiriko biratunganywa na kare n'ibikorwa vyariko birabandanya. Mugabo ubona ko baje ko bahabwa uruhusha mu gihe ibikorwa bizoba biheze. Ikibuga Spotify Camp Nou kizokwakira abantu bagera ku bihumbi 62. Nibwo kino kibuga kigiye kuba kiza kirakira ariko gushika muri kano kanya kubw'ibibazo canke se kubw'imvo y'ibikorwa bikiriko birabandanya, bakaba bemerewe gusa kwakira abafana canke se abantu bagera ku bihumbi 45. Ariko murumva ko mu gihe ibikorwa bizoba birangiye ikibuga Spotify Camp Nou cyamaze kuba gihabwa uruhusha rwo kwakira abantu bagera ku bihumbi 62. Mu gihugu c'Ubwongereza muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma ca FA Cup cyamaze kuba kimenyekana ingene imigwi igiye kuba ihura, nuko umugwi wa Southampton ugiye kuba ukina n'umugwi wa Arsenal, nayo Chelsea de Blues ikina n'umugwi wa Portugal, nayo umugwi wa Manchester City ukaba watomboye umugwi wa Liverpool. Akaba ari match izoba ikomeye cyane muri kimwe ca kane. Muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma murantunga ca FA Cup, nayo umugwi wa West Ham United uzocakirana n'umugwi wa Leeds United. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mwafashe kano kanya kanyu kugira ngo mubane natwe muri kino kiganiro cyacu nkino cyo kuno munsi wa gatatu, naho butaha ku munsi wa gatanu tugaruka turaba ibizoba vyavuye mu nkino zo kuri no munsi wa gatatu, ndetse n'andi makuru azoba ariko aravugwa na rya tuzoba tugiye twinjire muri weekend turaba uko bizoba bimeze muri amahiganwa 5 ku mugabane wa Buraya.